Imana ihabwe icubahiro. Amen. Imana yagize neza kandi cyane. Byukuri nuko abavyeyi bacu babivuze, hariho abantu bamwe banezerewe n'abandi umengo barishashe. Imana idufashe. Umuntu akanuka akongera akanuka ari mu nzu y'Imana, none uri hanze bigenda gute? Ravye nabi wohitana umuntu. Imana idufashe cyane. Amen. Mu bisanzwe turi mu nzu y'Imana niho turonkera umunezero. Hariho bamwe iyo tutaba turongera ahantu turuhukira mu buryo bwo gushima Imana ngo twibagire ibyo tugenda duhura nabyo, usanga twamaze gutaka. Bamwe n'insinga zaramaze kugongana mu mutwe. Imana idufashe. Amen. Rero turi mu nzu y'Imana dukwiye kunezerwa. Amen. Nagira ubuntu bw'Imana sinari guhonyora hano. Kaya Imana sinakwica hano. Amen. Ikindi shimira n'uburongozi. Iyo utabyemera sinanukira ngaho. Amen. Rero ko babyemeye Imana ikabyemera, nabo Imana irahezagire. Dukorera munsi y'amavuta yabo. Amen. Kandi abo kubaha tububahe, kandi nanje ndabubaha. Imana irahezagire. Amen. Rero niduteba tugomba kuganira ku majambo y'Imana. Hari igihe woba warayumvise, ariko ijambo ry'Imana iyo rirengutse mu nzu yayo, mu bwoko bwayo, haba hari impamvu. Haleluya. Haba hari impamvu y'iryo jambo rirenguka, kandi haba hari impamvu y'icyo rigomba gushikaho. Haleluya, haleluya. Birakwiye rero kubyakirana umutima w'ugwezi, tukanezerwa. Amen. Kuko ari abandi byakomeye ubu bamaze kwibagirwa mu miryango, abandi bitwa abahisi. Muri ino minsi birakomeye. Umuririmbyi yararirimbye ngo birakomeye ku muntu adasenga. Birakomeye ni kuwusenga birashobora kugukomerera. Amen. Haleluya. Navuze ati ni kuwusenga birashobora kugukomerera. Haleluya. Ni nayo mpamvu abana b'Imana, amen, dukwiye kuba maso. Haleluya. Amen. Tukamenya abo turibo niyo turiko turasha. Amen. Nidutera baturabire ni Matayo. Matayo ibice 5. Matayo ibice ni 5. Turahera ku murongo wa 20. Turasimba 38. Turongera dusome 43. Abahabonye badusomere Matayo ibice 5 ku murongo wa 20. Urasimba uzusoma ku murongo wa 38. Uchongera usimbe usome 43. Iyo majambo tugomba twigire hamwe. Usome mu izina rya Yesu. Amen. Cyangwa cy'umutwe rivuga ngo Yesu asubiza ibyagezwe. 20. Ariko nabwira yuko ugororoka kwanyu no kutaruta uko abanyabwenge b'ibyanditswe n'uko abafarisayo mutazoroha mwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Yongera usubire mu no kutaruta uko abanyabwenge b'ibyanditswe n'uko abafarisayo mutazoroha mwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana
idufashe idufasha cyane dushime 38 hepfo 38 twashitseyo avuga ngo ntimukihore kuko ijambo ryaho ry'umutwe 38 mwarumvise ko byavuzwe yego rwijisho rihogwa irindi n'iryinyo rihogwa irindi 39 ariko jeho ndababwira ntimugwanye umunyakibi ugukubise urushi mu musaya w'iburyo uhindukiriza n'uwundi 40 umuntu ntiyagomba kukuburanya ngo akunyage ipfundo umuhebere n'umutamana 41 uwugufata ngo umurenze umusozi umwe umurenze n'uwa kabiri ugusaba umuhe ugomba kukugurana ntumutere ibitugu Imana idufashe birakaze 33 cyangwa cyangwa umutwe ngo ubagahore tubagahore 43 barumvise ko byavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu nanjye abansi banyu 44 ariko jeho ndababwira mukunde abansi banyu musabire ababahama 45 kugira ngo mube abana ba so wo mw'ijuru kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza kandi aha imvura abagorozi n'abagabitanya 46 y'abandanya umukozi w'Imana umutwe w'amajambo wabivuze neza aha Yesu Kristo yariko ashitsa ibyagezwe haleluya ariko arabwira ishengero amena hari inyigisho ishengero ryari rifise ico gihe amena haleluya nibuke ko amabwirizwa 10 yahawe umusavyi w'Imana Mose haleluya amen haleluya niwe yatanguranye bino byagezwe haleluya amen amaze kubitangurana ari 10 ariko biragwira biba 623 amen biriyongera haleluya byiyongereye ushize ko aya mabwirizwa 10 cyangwa ko biba 613 amen haleluya ibyo byagwira kubera iki amen kubera kutubaha Imana n'ukwemera kugira mu munsi y'uburongozi bw'Imana amen abantu bakaba intakebwa haleluya abantu bakaba nagomba izosi haleluya amen igihe rero kiragera Yesu arabiraba ari mw'ijuru aravuga ati ibi bintu aba bantu ntibazogera mw'ijuru amen ati kandi ntibazobishobora reka nururuke haleluya manuke ndabe ibyo nogenda guhinyanyura amen haleluya Yesu acararebuka ndakubwiza ukuri iyo ataza iyo ataboneka Kristo ngo aboneke hano mw'isi twese twobiroranye nitwogiye amen uko tumeze yoza twese amen haleluya Yesu rero arababwira amen ati kugororoka kwanyu nikutarutsa uko abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo nimuzotubonekera twese amen abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe bari barigishijwe kandi bikomeye bavuga ati umuntu agusatira imbumu akagukura y'amenyo 6 nawe musatira iyindi 6 amenyo nuko amen niko byari bimeze haleluya amen ati umuntu nagukubita akakumena umutwe nawe ubwihema nawe mumena umutwe amen haleluya
amen amen haleluya amen ushitangura kwibaza mu mutima amen ati mbega ngororeke Imana gusa ndi umufarisayo ndi umunyabwenge w'ibyanditswe amen haleluya amen kubisanzwe dutegerezwa kurengeraho tukagera ku rundi rwego tukagera ku yindi nivo haleluya amen tukasumbya haleluya ukunyaze umutabana haleluya ukarengera ibyo amen ukabirengera haleluya amen ukabirengera utagira udashoboye kubirengera kirikundi amen umunsi umwe dutonze mu masengesho twari tugiye kwigishwa n'Imana na mpemu yera byari aho umunsi byigera kudukomerera nimba bitarakomera wewe nawe hari kari zose kanga bigakomera amen Imana itubarira ati ngaha twese turezwa twongera turezwa amen haleluya mpemu w'Imana aravuga haleluya muguru munsi mw'isengero ry'Imana Imana itubarira ugira ngo uhanure umuntu ahubwo wewe akasaza kugusoma igicuma akasaza kukurya mumbabarire amen haleluya rero mpemu w'Imana ico gihe aratwigisha acafata uwo mwana mutereka imbere yacu aravuga ati mwebwe mwese nimutamira nk'uyu mwana ijuru ntimurihonyoramwo bamwe tutarutabura gucangana mu mutwe ibintu twarihenze iyo nabimenye ko ari ibi sinari kuza uyundi akibwira ibindi amen haleluya amen iki gihe turimo hari urwango rwinshi haleluya hari kurogana twabyumva hirya bamwe tukagira mu bipfumu ariko uburozi bwinshi buri mu basenga Imana amen haleluya umuntu akinze mu isengero watekeye igituntu none wagiye gusenga Imana y'Iswati Imana idutabara amen hariho umumama ntabona bavuga izina twara abana abafungura akabenzi amen abafungura akabenzi amen haleluya uwo mumama yarumwaneza tuganira ntangora nanje ico gihe ndari umufana wako amen ngenda kugasuma hanyuma umwana wanje mukuru nije naye ndamufise turajana nkabona musomagura akavuga ati ese umuvyeyi arakunda abana kumbe ariko aranyanyura Imana itubanirire hageze mu minsi yo gutegura twagiye mu miga yo gutegura nkabona ntacegwa ega twagiye kubimenya twaraheze Imana idutabare amen haleluya umwana nkabona aragwara mugingwara nkizikira nkavuga none niki senga n'amavi hafi gukoboka kubitirifumu nibiki kumbure umutibwe dukuramwo asubizamwo kandi akacavuga ati ngiye gusenga amen kimwe rero ndasenga natungurira ndabwira Imana ati dukure kuri muntu amen twe ntaca twamukoreye ariko turakwiriza mu dukureko amen Imana ukumudukura ko yaramugaragaza haje gufungura umuntu akabenzi arafungura iragenda neza twe urumva ntacyo twari tuzi haleluya amen uwo muntu yaje avuga ati nze ntandi nari agiye kwipimisha ishano riringanuka mu mara avuga ati ntandi nafunguye mu ndani y'abana bazi kuvomera amen yavuze ati uyu muntu mumwirukane ntameze neza hashobora kugaragara Imana idutabare cyane amen ubu rero ibintu byarabaye umuvango twaramaze kumenyera iki Imana haleluya amen abafarisayo nabo ni uko bari bameze baramenyereye Imana bavuga ati reka bigende uku amen
Amen. Haleluya. Yesu. Amen. Aravuga ati mwebwe mw'abafarisayo mwandyarya. Amen. Haleluya. Nimutahindura ingendo nimuzoroha muza mw'ijuru. Amen. Natwe dushobora kuba tumeze nkabo. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ryaje rivuze kuri wewe na jewe agakiza dufise uyu munsi ni tutagasumbya bene abafarisayo n'abasadukayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe nituruta tubona ubwami bw'ijuru. Haleluya. Kandi Bibiliya ivuga ngo uwanka mwene se wundi uwo nawe ni umuki n'umwicanyi. Nta mwicanyi rero yobona ubwami bw'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Acharongera arabivuga andi kundagenda. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Acharongera arabivuga neza aravuga ngo mubiki agahore. Haleluya. Amen. Turiki agahore. Amen. Haleluya. Muri twakundana hagati yacu turi n'imera. Amen. Haleluya. Hari ijambo twigishijwe n'umuzungu umuvyeyi wacu twari ati shoboke kanaka mwumve bivugwayo. Turagenda twahakuye ibintu bikomeye. Amen. Ibyo ngombe kubatije twagize. Haleluya. Aravuga ati kubera iki abayisilamu bamaze amaparasera bubaka imisigiti tinatwe na ubutumwa by'ukuri ibyo tumaze kwakira sibiki none ukuri ntumaze kukumenya ntuzi gusambana kari bibi. Amen. Ntuzi kwiba kari bibi. Kurimbuka. Amen. Ikigira gatatu nakazikira ukabika ngo nakayagiriye nabi sinzoroha ndamubabarira. Amen. Ngo sinzoroha ndamubabarira wiruhiriza ikigamene gati ahandi ko ndaheza. Amen. Haleluya. Amen. Igisabisho cyadawa twese Imana yavuze ko twame dusenga dutya kitubarira iki nugusaba ibyo kurya gusa ko ndivuga ngo utubabarira ibyaha byacu nuko natwe tubabarira bagize abatugiriye nabi. Mugabo wewe mugusaba iby'ifunguro ntabindi cyawe ntagorane wizitira ati nakayagiriye nabi sinzoruha ndamurekurira. Amen. Tukaca tugenda tubizungumba ibyo bintu urupfu nabwo ugasanga tukivyikoreye. Amen. Haleluya. Haleluya. Tubagahore. Amen. Umwana w'umuntu yakugiriye nabi mugenzi wawe umubanyi yakugiriye nabi. Amen. Shikira ubimubwire uce wongera umubarekana kubabariye mbere twahora dusangira tora n'agafanta kendo kamwe kavuye ku mutima. Amen. Haleluya. Abayisilamu boye kutumarira amaparasera bubaka imisigiti natwe twubaka na eglise. Amen. Haleluya. Duhindukire. Haleluya. Agakiza kacu amahanga yose abantu bataramenya Imana batubone n'imbuto yo kugororoka bavuga ati bano bantu twobakurikira. Haleluya. Amen. Niko ndaheza ni wewe uzi ukomeze. Amen. Sinanse ko abansi bakugiriye nabi. Hari igihe wosanga ufise umutwaro ugenda y'ukuri rihana ariko bigakomeza bidoda mu mutima. Amen. Ariko rengera ivyo ubona. Haleluya. Harira ikaguharira ikaguheba. Amen. Iyo umuntu musabanye imbabazi bibe biheze. Amen. Haleluya.